ibintu bikomeje kwanga ku muririmbyi yitwa Kiriku Akiri. Benshi bamenye biyumvira ko ivyo bintu vyarangiye, ariko ubuhoho ibije n'akayobera abahinga n'umuriro n'ifaya bivanye n'ukuntu ibikorwa atariko arabitwara nk'uko ababose ko baravyifuza. Muri buke ko yasinye kontra muri Superbat, ayironkamwo n'umuduga mwiza cyane, ubona ko umuduga ugendeye muto kwigera ugira amasoni cyangwa ukwigera ukumaramaza uri mu bantu. Guys, ndabibutsa ko rero uyu muririmbyi yitwa Kiriku Akiri imisi atirangiye, ndabibutsa ko yagire yakwe kontra muri Superbat. Superbat akaba ari ishiramwe abantu batasanzwe barimenyereye. Nagenda babwira ati Superbat ni ishiramwe rikora amabati yubaka asakara inzu. Nico ngenda kubwira ati rero umvirize ivyo bagire bahore Kiriku miyo misi 3 irangiye. Nyagihe akaba ari imodoka yacitoboka yakuyemo aho gashimwe nyene ka Superbat yigeze gutanga mu baririmbyi, ariko aho gashimwe kaza gutana muririmbyi yitwa Kiriku Akiri abifashijwemo n'indirimbo yiwe yitwa Ahanihe, nk'ukuntu yari yakunze mu bantu, yinjira mu bantu, yinjira imitima y'abantu, abantu barayigarurira. Indirimbo yitwa Ahanihe iraba trend ku buryo n'umunyamahanga ashobora kuvuza ubwo uri matanaruzi, ndetse n'umuzungu ashobora gushikirwa n'iyo ndirimbo yitwa Ahanihe akayivuza, kandi iyo ndirimbo atazi ururimi ruko ravugwa mu iyo ndirimbo. Nico genda babwira ati rero Kiriku Akiri ubu tuvugana ari mu babaro ntangere, ari mu babaro gakabije, ari mu kabaro gakabije bivanye n'ukuntu ibikorwa vyiwe tereko biragenda neza mu muziki. Ndabibutsa ko na kontra yigeze gusinya yo muri Superbat. Ibintu nivyo tugiye tugaruke ko cyane mu gubu tuvugana kuko Kiriku ari mu yabira, ari mu mazi abira, ari mu mazi ashushe, amwe bashiramwo inkoko bagire bayimungure. Ndababwira ko Kiriku Akiri ubu tuvugana ari mu babaro ntangere, ari mu babaro yuko abarundi cyane abarundi jaruzi zabo, ya mitima mibi y'abarundi ndetse na vyasya baguma bajya zamenye abarundi. None ngibi nivyo bigire bisubize inyuma umuririmbyi yitwa Kiriku Akiri bivanye n'ukuntu ibikorwa vyiwe tereko biragenda neza nk'uko avyifuza. Nashaka ronde babwira ati munyumvirize, mutekane mumvirize cyane umushinga amateka Jafar Domost akubwira ivyo utigeze wumva cyangwa ubonesha amaso yawe. Hello bite so jendi bazamura ameze neza nk'uko bisanzwe kuba tanze nk'abanitwa Jafar Domost Chonte promoter bivanye n'uko vyumva cyangwa uko ubishaka. Gazi narababwiye ko ari je mu promoter wa East Africa ndetse n'isi yose, ni je mu promoter ari kuri fora wa promoter, ni je wenda kubwira turira dushitse nka kubwira uruka nkabandanya, kandi wigera udiskita nanje muntu utarako ya subscribe kuri Jafar TV, nico gihe ukore sabone ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira ku gihe. Reka tumanze tugaruke ku vyatuzinduye guys, reka tubaye dusubira inyuma gatoya ku buzima bwa Kiriku Akiri. Umuririmbyi ariko aravyitwaramo neza muri muno mwaka. Umuririmbyi yasoya indirimbo songi bagiti yitwa Ahanihe, ijabuka imbibe, ijabuka mu bindi bihugu vyinshi biteye ubwoba, ndetse yinjira no mu mitima y'abarundi, ndetse yinjira no mu mitima y'abanyarwanda, ndetse yigarurira Tanzania, ndetse yigarurira Kenya. Iyo ndirimbo yitwa Ahanihe, ndetse yigarurira na Kongo, yigarurira Uganda, yigarurira ibihugu vyinshi nga muri Afrika cyangwa East Africa. None iyo ndirimbo Ahanihe Kiriku aza kugira amahirwe, aza kwikuramwo umuduga mwiza cyane yahawe na Superbat. Superbat akaba ari ishirahamwe, reka nitongere kubigaruka ko, ariko reka ndababwire Superbat akaba ari ishirahamwe rikora amabati ajya asakara inzu, ajya yubaka inzu. None Kiriku Akiri amaze kuronka ayo mahirwe, ahiganwa n'abanza baririmbyi bo ngaha mu Burundi batari baki, ariko Kiriku aza kugira amahirwe, niwe yaje gutahana uyu muduga, niwe yagiye kuba umuririmbyi wa mbere yatsinze indirimbo yiwe yitwa Ahanihe, yageze mu mitima ya benshi, bayihaye amanota menshi, atahana iyo modoka nziza cyane. None Kiriku akimara gutora iyo modoka bace bamusinyisha kontra bukeye agwanire cingwe akorere iryo shirahamwe ryitwa Superbat. Akaba ari ishirahamwe rikora amabati nabibabwiye. None Kiriku muri kontra yasinye yavuze ko bavuganye n'umubosi kuko
vyagiye biravugwa cyane ndetse n'ababisinye bagiye barabivuga. Je narababwiye ati jewe amakuru ndayamenya imbere y'igihe, mbere uko abandi bayamenya amakuru atangurira ku mushinga amateka Domosta. Nico gihe rero nawe wumvirize rero ingenda nyamuvano y'ivyo vyose, nico gihe wumvirize aho vyaturutse kugira Kiriku n'ubuzima bwiwe butuvugana butariko buramera neza, butariko buragenda neza, ku buryo amafaranga yora yinziza buri kwezi atariko arinjira, ahubwo bavuga ko Kiriku ubu tuvugana ariko agowe cyane nuko n'inzu ariko arapanga mwino misi, ariko arabura amafaranga yo kuyiriha cyangwa na stoke. Ubu turavugana na stoke y'ifungurwa y'ivyo afungura. Stoke ubu iri kiragenda ihera igaragara nk'uko vyahoze mbere, yahora yuzuye cyangwa imeze neza, mu nzu hameze neza. Urumva neza ko umuntu wese aca bitahura ibyo nashatse kuvuga. Kiri ku buzima nuko buragenda neza, nkuko amafaranga yora yinza buri kwezi, ubu siyo yinziza bivanye no kuntu Kiriku ariko aritwara nabi imbere y'ababosi bamuhaye akazi. Mwibukiye ko Superbat imuhemba amafaranga menshi buri kwezi. None Superbat amasezerano yagiraniye n'umurimvyi yitwa Kiriku ntabwo ariko arayakurikiza nk'uko kontra yasinye, nk'uko ibivuga cyangwa ivyo yiyemeje azofasha iryo shirahamwe rimuhaye akazi ari ryo Superbat. Akaba ari shirahamwe rikomeye cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, rihingura cyangwa rikora amabati, yubaka inzu cyangwa asakara inzu. Kiriku rero akiri umuririmbyi yitwa Badman. Mwibuke ko uyu muririmbyi yahoze muri Bantu Boy, y'umusaza yitwa Big Fizzo cyangwa mwitwe Mugani Desire Ndugwe, the king of music. Bavuga ko ari papa w'umuziki w'u Burundi, benshi niko babivuga, kandi nawe urabibona ko umusaza atigera ava ku ntebe y'ubwami. Nta wundi arabona ko azokwigera amusubirira mu gihe atari wavuze ati reka ntange ikamba. Rero Kiriku, tugaruka inyuma gatoya, Kiriku akiri ava muri Bantu Boy. Kiriku amasezerano ya Bantu Boy aza kurangira, aza kwipambana, bavana y'umuririmbyi yitwa WJ Once Again cyangwa mwitwe Nyamunini. Guys, ndakubwira ati rero Kiriku bavanayo n'umuririmbyi yitwa WJ, baza kubaka uruhome na bomogwa, baja gupambanana, baja guhigana ubuzima, baja gukorana hasi hejuru, barubakana ibuye ntameneka, bungu bumwe bubaka lebo yitwa Birman Boy. Akaba ari lebo ikomeye cyane ubu tuvugana, kuko urabona ko ari lebo imeze neza cyane, irimwo n'akanoti gakwiye, kuko nta kintu bigira basaba cyangwa support, no, ahubwo miyo lebo niyo iriko irakora cyane kugire igaburira abo bana b'igihugu ariwe Kiriku akiri bari kumwe na WJ Once Again. None ubu iyo lebo yitwa Birman Boy, akaba ari lebo ikomeye cyane ngaho mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Akaba arabana ko barakora cyane. None Kiriku bagumana na WJ mwiyo lebo yitwa Birman Boy, barapambanana, barahigana ubuzima, barirukangana. None ubu ubimeze neza cyane, niho ubu umuntu umwe wese ashobora kuronka ikiraka, umwe wese akagenda agapambana, bagashira hamwe, bagahuriza hamwe, kuko aba bana uko ari babiri, WJ Once Again na Kiriku akiri, bameze nk'abavukana, kuko bavanye kure, baraze nico bari, niyo bariko baraja, niyo baja bagana, niyo bariko baragenda, niyo bashaka kugera, niyo bashaka gushika, kuko nabana ko barakora cyane. Guys, ndabibutsa ko rero Kiriku akiri agize amahigwe, aza gusinya kontra muri Superbat, atsindira n'imodoka. Novuga ko imodoka idateranye isoni cyangwa imodoka imeze neza, imodoka uyinjiye utokwigera atamuntu numwe yo kugira gutwenga, bivanye n'ukuntu isa neza, imeze neza, kandi imodoka igurwa amafaranga menshi. Si amafaranga make kukubera yarayikoreye. Ikintu cyose ukoreye umutima wawe ukwagiriza ko ati
naragikoreye ibintu biba bimeze neza cyane. Guys, rero Kiriko Akili, reka tugarure kuri Kiriko Akili, umuririmbyi ariko arabyitwamo neza. Mugabo ubu tuvugana kontra yasinye muri Superbat ntiri kiragenda neza kubijanye no mu boss wiwe n'ivyo yamutegeza cyangwa bavuganye uko ari babiri, ntibabivuganye ari babiri mbetse babivugaze ndetse n'isinzi y'abantu yumva cyangwa abantu benshi ari baho bari kukubera ni kontra yasinye y'amafaranga menshi cyane. Kiriko aza kuvugana n'umuboss ati jewe umuboss aza kumusaba ikintu gitoya cyane. Kiriko umuboss avuga ati jewe nyeneye ko urubuga rwawe rwa Facebook cyangwa urubuga rwawe rwa Instagram cyangwa urubuga rwawe rwa TikTok, cyane cyane urubuga rwa Facebook uzoza uracisha ko ibikorwa dukorera ngaha cyangwa ibi bikorwa bibera muri Superbat miyi company miyishira hamwe, uzoze uravyamamaza umbere nk'umupromoter kandi udagwa n'ibindi unkorera, ariko cyane cyane nyeneye ko ubimenyekanisha bigere kure, babimenye ndonka abakiriya bavyinjiramwo, ndonka ababossi bazana imitahe biciye kuri wewe, biciye kuri Kiriko Akili. Kiriko rero baramwizera neza cyane, murumva ko ari ibintu bitoya cyane. Ndabibutsa ko umuboss yaciye abwira ko Kiriko ati wewe tora sinya kontra umbere nk'umupromoter, umbere nk'umujournaliste, umbere nk'umuinfluencer akurikirana ibikorwa vyanje ku rubuga rwawe. Nkeneye ko poste 3 mu kwezi uzoba wasizeko poste 3. Kiriko nawe rero tugaruke ntituvyuke cyangwa tugwe, reka tugaruka ahubwo ndabibutsa ko Kiriko umuririmbyi yitwa Kiriko Akili ivyo bintu ntavyo ariko arakurikiza nkuko kontra ibivuga, kandi vyose vyanditse mu rupapuro cyangwa mwikaye nkuko bavyumvikanye. Kiriko arashobora guhera nk'ukwezi kose adapostinze nkuko umuboss wiwe yabimubwiye cyangwa nkuko kontra ibivuga, nk'ivyo nyine yisinyiye gushika yaho Kiriko aza gushwana n'abandi babona ko yasinye iyo kontra, cyangwa aho igihe asinya kontra abo bandi bari bahari bariko baramuhanura ati Kiriko igenda uko cyangwa ntuhengame ugende ku murongo nkuko nawe aya mafaranga washoboye kuyajya, cyangwa aya mafaranga wayasinyiye ukore, ntiwayasinyiye kugira uryame. Kiriko nawe akaba ari babana nyene busanga bafise wadoresa, bumva ko nyene tu bashwanye biba bibaye biheze. Kiriko abwira uwumuhanura ati genda mva impande sindagutere ikidaji cyangwa ndagukubita ikidaji umene ku mutwe. Murumva ko ibintu byose nyamuvana cyangwa ibintu byose aho byahereye byose naho Kiriko yashatse gukubita ikidaje umuntu yashatse kumuhanura, kandi igihe yabona ko ari kasinyizo ko iyo kontra bari kumwe amuhanura kabugenzi ka bucuti.